abo rero ni vyiza ko duhagarara neza kugira ngo uyu muriro tugumane wa wundi nyene ufise origine imwe uva hamwe mw'ijuru. Twagomba rero dushishikare n'icigwa. Yesu abahezagire. Dusome muri Yoweri igice ca kabiri. Temeje bampaye ivuga ngo igituma dukeneye mpwemu yera nuko twomuronka. Nasanze bariko barigisha bigisha bagenzanje n'iteme nyene bafise uko bavuze ibitari bike. Ni kubera iki tworondera mpwemu yera? Mpwemu yera kenewe kubera iki? Nico kibazo kandi ni kinini. Nta nuwo kimara mugabo kandi bikenewe tuzova ngaha na bagenzanje tubivuze. Ivyo Imana yateguye muri iyi misi. Ico nzorangiriza ko twomuronka ngwiki bayifatanije ari teme imwe. Mugabo uyu munsi reka tuvugane kuri ibi, ejo mu gitondo naho tuja turaba iteme nyene niyo yituba tubandanya ugwaruka guzuye mpwemu yera muri iki gihe c'iterambere. Muzobona ko bikenewe kandi si ugwaruka gusa ko dukeneye kuzura mpwemu yera, ko muzohava musanga iterambere turisiguye mu buryo butandukanye kandi tutarimwo mpwemu turavye nabi iryo terambere ryodutwara. Tuzoheraheza rero ku munsi w'ejo n'iyindi teme duheraheza turaba twomuronka ngwiki. Twizere rero ko umuntu wese ari hano yifuza kuzura mpwemu yera kandi akifuza kumugumana kugeza Yesu agarutse. Bangahe bavyifuza? Yesu abahezagire. Dusome rero muri Yoweri igice ca kabiri duhereye ku murongo wa 28. Turaja gukoresha Bibiliya cane. Utaza ko banyarutsa gusoma aze kwitonda ntaco. Turamusomera kugira ngo tukoreshe umwanya neza. Bibiliya ndagomba ko tuyikoresha cane. Igice ca kabiri duhereye ku murongo wa 28. Kabiri 28 dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bangahe bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'abatama banyu bazorota inzozi, n'imisore yanyu izobona ivyo yeretswe. Kandi n'abagurano banje tugeze ku murongo wa 29 b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi nzobasuka ko mpwemu wanje. Reka dusome Yohana 16 ku murongo w'indwi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 16 ku murongo w'indwi. Ariko jeho ni Yesu avuga, ndababwira ukuri ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Ivyakozwe n'intumwa rimwe duhereye ku murongo wa 4. Vyakozwe n'intumwa rimwe duhereye ku murongo wa 4 tugeze ku murongo w'8. Maze akoranye nabo ni wa Yesu nyene arabihanikiriza ngo nibave Yerusalemu, atariko murorera isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko muho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Twongere dusenge gatoya. Mana, turagushimiye ububasha bwawe, turanezerewe Mana ingendo uriko urakora ibitangaza muri iki gihugu cacu. Abantu bakegerana bumva ijambo ryawe. Turazi ko hatari hake mw'isi uyu mwanya batakiwuronka. Turavyibutse kandi turabigushimiye. Amen. Haleluya. Turabigushimiye Mana ko twegerana tukumva ijambo ryawe.
wahezagiye abakozi batanguye, nanjye ndagomba Mana umpezagire. Turafashe mpira ububasha bw'umwijima, turakandagiye inkomezi z'abadayimoni, turafashe mpira ubushobozi bw'abarozi n'abasataniste, turakije umuriro muri kino kibanza, ubu bushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo bugote hano. Turasengera iyi mitima, haleluya, iyi mitima iri hano turayisengere. Mwemu yera yihanze, mwemu yera yigishe, umuntu wese atahuje ibyawe, mu izina rya Yesu tunezeze Mana uzobukoze. Natwe turizeye tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iki gihe utagira mwemu w'Imana ntazogishobora, uko hari intambara nyinshi n'indwara byongerekanye. Reka kwicara mw'ishengero ry'Imana utagira mpemu yera, aho gufata iminsi yo gusenga urondera ubushobozi. Dusubiremo tuyiririmbe indirimbo y'iki gihe utagira mpemu w'Imana ntazogishobora, kuko hari intambara nyinshi n'indwara byongerekanye. Subiramo iki gihe w'Imana ntazogishobora, kuko hari intambara nyinshi n'indwara byongerekanye. Reka ishengero ry'Imana utagira mpemu yera, aho gufata iminsi yo gusenga urondera ubushobozi. Reka ishengero ry'Imana utagira mpemu yera, aho gufata iminsi yo gusenga urondera ubushobozi. Aya majambo y'Imana rero tugomba tumarira umwanya turimo turavugana ko turamaze gusoma amajambo atari make kandi n'ayandi tubaga gushishikara kuyasoma, ariko aya majambo twamaze gusoma aduha kwibaza. Hari ibibazo umuntu yokwibaza najya muri aya majambo twasomye ajya muri Yoweri, kubera iki Imana yasezeranye kurungika mpemu muri iki gihe cya nyuma? Ni ikibazo umuntu yokwibaza. Kubera iki Yesu yavuze ngo icogira ico kibamarira nuko jewe ngenda? Kubigishwa ba Yesu yarababwiye ibintu bidasa n'ivyo biyumvira, kuko Yesu baranezerwa nuko aba hagati muri bo. Ntiyitwararika gusa ivy'impwemu, yaritwararika n'ivy'imibiri. Abagwayi yarabakiza, yarabakorera ibitangaza, ijambo ry'Imana rivuga ngo n'ukubagaburira yarabagaburira. Rero ababwiye yuko igihe ciwe gikwiye guhagarara kugira ngo batangure igihe ca mwemu. Ntibashoboka bavyumva, bari bafise n'umubaro mwinshi. Aho twarasomye muri Yohana agera mu vyakozwe n'intumwa ngo arababuza ngo naho nabamaranye imyaka 3 n'igice. Murazi ko Yesu yamaranye n'abigishwa b'imyaka 3 n'igice, ariko arigisha nk'ugomba basigarana igikorwa we baca abandanya. Kuko mu bisanzwe hari ukuntu butatu bwakurikira bwagiye bukurakuranwa mu gukora. Turavye mu isezerano rya kera turabona igihe c'Imana, ingene Imana yakora cane, yo nyene ikavuga, ariko bidasigura ko mwemu atakora, bidasigura ko Yesu atakora. Mugabo gwari uruhara rw'Imana, turabona bitari bike, nta mwanya muremure tutabifitiye uko twoca tuvyinjiramwo. Turabona n'igihe ca Yesu amaze kuza ngaha mw'isi, abigishwa bamubona, hari bamubona. Ico gihe Yesu we yabona ko ari igihe gikwiye kugira aho gihagaze, kigagarukira aho nyene, kuko yari afise umwanya ateza gukora n'ivyo yateza gukora, kandi ivyo yateza gukora yarabona ko we bagomba birangize. Akabona ko igihe kizoba kinininya ari igihe ca mpwemu yera. Rero acababwira ngo icogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko ni ntagenda umwitse ntazoza. Igihe ca Yesu cateza kugira aho gihagaze
kugira ngo hace haza umwanya wa mpemu yera, ni nawo mwanya wa nyuma. Sishobora gutahura umukozi w'Imana atazi uruhara rwa mpemu yera, sishobora kumutahura. Arambabarira kandi nta n'ubuhonzi, ariko sishobora kumutahura. None umukozi w'Imana atazi uruhara rwa mpemu yera, kandi mpemu yera ari we ariko arakora muri iyi minsi ya nyuma, ari we ariko arakorana n'abakozi, uwo muntu mwumva atacerewe. Nico gituma ndashobora kumutahura, mugabo Imana ishimwe ntaco biracakunda, kuko umuntu ashaka kuba umukozi w'Imana ivyamwe batavyazi. Nivyo sivyo? Nivyo sivyo? Jeje ndabifitiye ivyemezo. Aca babwira rero ati ntimuze muve ngaha, hari igikorwa mpemu yera ategeza kubanza gukora mu bakozi b'Imana, mu bigishwa biwe Yesu yaraje gutegura. Hari igikorwa mpemu yera ategeza kubanza gukora imbere yuko bagenda bagakora igikorwa babwiwe. Kurabona ko hari igikorwa ko bahera aho nyene bari i Yerusalemu, bagaca baja i Yudaya hose, bagaca babandanya bagashika na hehe ni Samariya, bakaba barahejeje Isirayeli, bagaca bamuja no gushika ku mpera y'isi. Ivyo ntivyashoboka mpemu atarimo. Bandi bakiri ubwoba, muribuka Petero yemeza ivyo atazoshobora. Yesu avuga ati mwebwe zanje birabatsitaza, yavuga ngo naho vyotsitaza abandi ukuyemo, mugabo nta mpemu yari afise. Kandi yaragerageje mu rundi ugereranije n'izindi ntumwa, kuko yaragerageje gukurikirana naho yagendera inyuma ntaco, mugabo bihava biragirane biranka. Aho uragomba wemere wakire mpemu yera, kuko azogira igihe vyanga. Turaja kubivugana, ego kwe turabivugana. Muribuka barigishwa bagira bati none abantu ko batwimye inzira, ari twahamagara umuriro, kandi bari bazi ko bishoboka, ari twabahamagara umuriro ukabaturira abo bantu batwimye inzira. Umva ntihari bwagire ko baja mu gikorwa kabisa. Tugomba turabe uruhara rwa mpemu, turabiye ku mazina yiwe, turabiye ku bikorwa vyiwe. Reka dusome gatonya hajya muri Yesaya 11. Nababwiye ko Bibiliya tuyikoresha cyane, ariko sinza kurindira umuntu biza kugora kuhabona, ace yihangana turasoma hanyuma dushishikara. 11 dusoma umurongo wa 2. Mpemu uhoraho azoba kuri we. Impemu ubwa mbere y'iki? Y'ubwenge. Ubwa kabiri niyo kugirane, niyo gutahura. Ubwa gatatu impemu yo kugirane, yo kuja inama. Hanyuma ni y'ubushobozi. Hanyuma impemu yo kumenya uhoraho niyo kumwubaha. Mpemu yera mu mazina yiwe, kuko biragoye gusobanura mpemu neza mu ijambo rimwe. Ahantu wabaza twotahira ivyo, mugabo bavuze ngo mpemu yera, uca wumva iryo zina ko mpemu akugiyemwo aca aza gukorera muri wewe n'ibindi. None aha tubonye ngo mpemu w'ubwenge, ngo bavuye kuri bitatu. Mpemu w'ubwenge niwo gutahura, kumenya, hanyuma niwo kuja inama. Mpemu y'ubwenge, twikize gatoya igifaransa murambabarira, ariko urumva ko ari ikintu tugishiramo. Mpemu w'ubwenge, aha bagombye gukoresha ijambo sagesse. Murabona ko ikirundi cyaga sagesse. Mpemu w'ubwenge, igituma mpemu akenewe ni mpemu w'ubwenge. Muri iri jambo umuntu wose acaronka iki? Mwaba ko musinziriye, mwaraye muradusengera, tuzosenge ejo niho tuzofata umwanya munini. Mpemu w'ubwenge, umuntu wose uyu mpemu acagira ubwenge, la sagesse. Ngomba mukurikirane, je umwigisha. Umwigisha yaraheze biyabo n'abantu bariko barajana, biraryoha cyane, kuko nifuza ko inyuma y'iki kigwa duteza kuzokumva icyo Imana yakoze. So kwirata mu mbabari, ariko reka shinye ntaye gatoya. Hari iwacu nababwiye ko je twayankadrema, ibi bintu bya mpemu twabihaye umwanya muremure cyane muri yankadrema.
rimwe mu mezi abiri tugira inama n'abarongoye aganira mu rwego rw'amasantre, kandi kubera tuba twararose imyanya yo kwigisha abana kwinjira neza mu ishengero, ko benshi n'abana b'iwacu muza gusanga ahantu unoki bisha intoki musanga abana benshi ari abana b'ishengero gusa, bagarukiye aho gusa kuba abana b'iki bati jewe ndi umwana wa mwarimu none ngeza gusengera aho mwarimu agize sengera. Reka mbaze gatoya, abantu bose bari ngaha bavyagwa n'abari mu ishengero amaboko hejuru, nimba ari nyoko canke so canke bose korora uku naje nvyagwa n'uri n'abari mu ishengero nta kintu murafasha kuraba abantu bazi kugira ibiharuro by'ingereranyo mubona ari nka 50 kwijana, ibice birenga 90 urumva benshi bari mu ishengero kuko ari ryase, kuko ari rya nyina, kuko ari rya mwene wabo, kuko nico bituma rero mu mavakanse mu buruhuko tujye mu ishuri tumara indwi tuba turagendagenda twigisha kugira ngo aba bana bareke kuba abana b'ishengero, bareke kuba abana b'abavyeyi gusa no mu ishengero, baba abana no mu gitabo c'Imana banditswemo. Hanyuma cyo dufata n'ubundi mwanya rero tuba dufise abigisha babiri twateguye, ubundi mwigisha nawe aca yigisha ivyahemu, uwo muntu abaze gufata ingingo yo kwinjira neza mu Mana, duca tumwigisha nyene mu Mana azohaguma ariko mpemu yera agize amugurikeyo. Ivyo turabikora rero ni ukuvuga rero mu mezi abiri twavugaye n'abankadere uko tugize inama n'ubu kucera turayifise, turabaza par centre bakatubwira ibiti vyiyongereye ku bana babatijwe muri mpemu yera. Wabaye ikinebwe cyo kumva batacu yakoze kuko ivyo bitege mpaka abahadere bavyumve. Urumva ko abahadere atabazwe muri mpemu yera ivyo urumva ko azopama aronka ubusa. Abahadere mwese mwabashwe muri mpemu yera, umugani wawo undi akete vondote aha ashaka ngo ufatwa kabisa. Abahadere n'abana mahoro neza muri mpemu ego kabisa cyo gushina kabanze muri ndi muraba abatwe muri mpemu yera nta iki kibazo cyo gukora nicyo kirakomeye ego kwe ntundo gikomeye. Basi rero gutyo tukaguma tubona ibiti byiyongera by'abana babatizwa muri mpemu yera. Mu bisaro byo umuntu abatizwa muri mpemu yera nuko yiyanye neza tuzokivuga n'icyo ivyo biteka kugira ingufu kuko Imana irakeneye ugwaruka muri iyi minsi ya nyuma, kandi tutagize ingufu turaza kubivugana ko na cyane cyane cyo tuko twavuga iterambere, tutagize ingufu twaba dusanga dusigaranye abana sinige no kita bafise ishusho gusa mugabo iby'Imana atara kibe kirimo, kandi ari bato abakoze Imana ejo tuko twategura abapastori, abavuga butumwa, abungere bejo. Turashima Imana ko Imana kirakoresha abatama bacu bafise ubwenge bukomeye nk'ingafu imuhemu y'ubwenge, nani nubwira ku batama ejo twagendeye muri misiyoni iri mu mutama hakenda ku batama urazi ibintu bariko barakora organisation igihe batunganya ibintu abantu bafise abakotora ntacyo bashobora murazobiyuza ukingira ubwenge buvahe bagatunganya ibintu bagashiraho amashure bakiyumvikana bakagira ibintu ugacubona mpeni yaje ibintu bikoreka itariki. Ubwo rero dufise umeze ngwiki dufise ubwo bavuga ngo ubwo kuba ariko barinjira cyane logique tuvuga tuba kwiterambere ry'ubwenge ejo ubwo urugeza batama bagejeje ko ubwo niko bakufise nitutakora ikintu gikomeye aho tuzosanga twahavuye twishingira ibinyene byo kubaka ibigaragara, tukibagira imitima y'abazosengera muri izo sengero, tukibagira imitima y'abazokora ivyo bikorwa byose, ibisengero bigaca bimera nk'ari hanze basigaye usanga handitse ko ngo abandi turagurisha. None bitaba kitisengeramwo hageze kugurisha cyari gukota bagakota bagomba gutambiramwo cyangwa bagomba gukora ibindi na biriya. Mugabo abatiyumviriye ubwa mbere bo bari bafise intumbero yo kuvuga ngo twubake ibintu binini kuko Imana ikizana bihana barimo basengera, mugabo tutegereye abaa uzusange cyo nawo ibindi byabatwaye byabisengero barabidutaye. Niyo mpamvu rero ubona ikintu cyo gwaruka Imana yakibiriye hasi
ni ukugira ngo ntihagire umurongo ntucike. Ubwenge rero Mpwemu Yera yaje atanga ubwenge, atanga ubwenge mu muntu, akagira sagesse, ubwenge budasanzwe, ubwenge bwo mu by'Impwemu n'ubwenge bwo mu bigaragara ugasanga ni igitangaza. Cyo mbwira rero abantu bize ari hahandi ho kugurira Mpwemu, isi yose toyiganza, rero kwe isi yose toyiganza, bwa bwenge twiga Mpwemu Yera agacabucamwo tukamwemerera, isi yose toyiganza. Nitwe twokungura ibintu, nitwe twokora ibintu bikomeye byo bintu kugira hano abantu bose bokwemerera Mpwemu, agaca yinjiye bakazana bwa bwenge bwiwe, ugaca bukorera muri bwa bwenge twiga, twoyiganza isi igahinda agashitsi. Ivyo ndabizi frere. Uwo Mpwemu rero yaje atanga ubwenge, atanga gutahura, ukumenya, aje mu gifaransa bavyise ngo conseil, n'umujyanama. Kubera ko muri iyi minsi abantu bariko baragwa mu rudubi bagakora ibintu batabajije Mpwemu, batavuganye n'Imana. Ni ukubera iki? Ni ukubera muri iyi minsi Mpwemu Yera abantu batanguye kumwaka ikibanza ciwe musigarana umwanya muto. Nico gituma ubu hari kumaramara gukomeye, hari kumaramara gukomeye, ugakora ikintu hanyuma wibaza uri kumwe n'Imana mugabo naco wasiguje esheke bigaca vyaba ugaca umaramara. Aravuga ni umujyanama, turifuza ko urwaruka rwawe bikurana. Mpwemu Yera aja inama abantu bagwa mu rudubi kubera iki? Muranyumva? Erega ngomba mu nyumbi mvuga bikenya mugabo mukavyumva. Mpwemu ni umujyanama. Yego kwe Mpwemu Yera aja inama. Bakazi b'Imana, Imana idufashe preuve. Kandi mwebwe mugire ngo nituri ngaha ahantu ubwire ngo niduhanzwe Mpwemu Yera tutamwemere. Uraza umukozi w'Imana ariko aragwa mu rudubi, Imana yantumye ngo naho pu. Bakarindira bya bindi ko biba agaca amaramara. None arinda amaramara yabanza agasiguza. Reka nabakarorero nane numva muvuga Eliya byago bamuvuze ko ntaraza. Kandi turakeneye abakozi b'Imana bameze nka ba Eliya. Eliya yabwiye umwami ngo nyegeraniriza abantu bose ngo ahishe Imana ngo bikore, atace Imana yamugiriye ku inama. Bajya abantu yarabati imbere bakegera ngo bose bati umukozi w'Imana atwegeranije kabisa, nawe yaramaze imisi anyegeriye. Mugabo Eliya yamusenza akomeye. Haleluya! Turakeneye abakozi b'Imana basenga badakunda inda. Yego kwera badakunda inda. Abakozi b'Imana, umukozi w'Imana akunda inda ashaka apemu, tuzokorera aho tuzofuma turureba apemu, ikibanza shiwe tuzocokipa nana kimwe. Basenga Mpwemu akababwira ngo genda ndagutumanye ibi n'ibi n'ibi, akamubwira inama. Aba batama iyo batemera ngo Mpwemu Yera azabagira inama, ni ukuri ngo barababwira ukuri. Ishengero niba rishisaho rishitse uyu munsi, bakozi b'Imana mukiri bato nkayo murabe uyu muriro ukatuzimana biratugarukako. Ukabona umuriro watuzimanye tukinjiza ibindi biratugarukako. Ngiyi ngo bariko baraduha biratugarukako, bariko baraduha inkoni barazigamye, none bariko baraduhere nubazimane murabe biratugarukako. Kandi ahantu ubwire ngo naho rwenze aha ngo rwenze nyine rwenze aha byo tugarukako. Nico gituma Imana idushoboje ibintu bya Mpwemu bikwiye umwanya ukwiye. Cyane umva ikintu kiri muri cewe bikwiye umwanya ukwiye. Mpwemu Yera tumwemerere atubwire inama, abo umujyanama atubwire inama, kandi inama tugiriye iba nziza. 14 Yohana
dusome 14 umurongo wa 16 turaja turanyarutsa ndabereka ingene dusoma turakoresha Bibiliya cyane. 14 umurongo wa 16 havuga ngo nanye nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngomba mu cakarongo munsi uwundi umwitsa ngaza bane namwe ibihe bidashira. Dusome 15 ku murongo wa 26 havuga ngo kuri uwo munsi muzosaba mu izina ryanje kandi simabwira 15 na gatanu nunge na Yesu ni 15 ku murongo wa 26 ego ariko mwitsa ahazozira uwo nzobarungikira ava kuri data niwe mpemu w'ukuri akomoka kuri data uwo niwe azoshingira intahe. 16 ku murongo w'ibiri ni ryari twasoma ngo ariko Jehova ndababwira ukuri kizogira icyo kibamarira nuko jewe ngenda kuko ninagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe ariko ninagenda nzomubarungikira. Umuki muri Bibiliya y'Igifaransa bavuze hariho version imwe nasomye mu bavuze ngo avoka. Umuavoka ajejwe iki? Umuavoka ajejwe iki? Kuburanira ni ukuvuga baranavyigira nungahabo abarimo hanyuma rero umuntu akamwitura kamubwira ibibazo yagiraniye n'uyu canke n'uriya ati nifuza rero kurubanza urufata mu minwe kamubaza ibibazo akavyishura kamubaza ibibazo akavyishura kuko uwo ntazosubira kuboneka hazoca haboneka wa avoka ni ukuvuga wa muntu nyene urubanza azokwinyegeza mu mugongo wa nde uwuzoca imbere n'inde avoka. Mpemu twomumenya nta kibazo twosubira kugira kuko yafise igikorwa c'ubuavoka ibibazo vyose vyobaye ivyacu abishira mu minwe wenyene hanyuma akaba aribo bandanya urubanza. Mugabo uyu munsi ibibazo vyose ntavyiyemeka wenyene kugeza aho ahemuka bimutaye hasi. Umuntu agenda ngo ibibazo ahari naho nasomye bamwise ngo konseye no consolate. Umuntu akagenda n'ibibazo dufate tuje muri domene y'abanyeshure umunyeshure akambana indwara kandi ivyo bibaho akambana n'indwara kandi ivyo bibaho ivyo byose agaca vyinshi avyiremeka kugeza bikazona mukura no mw'ishengero kuko atarazoberwa ngo bwaho n'Imana ntibaho yabaho warinanirwa ubu hanyuma na ryari wari warananiwe mubona ko Imana itabaho kubera bya bibazo byose byabaye iby'iwe wenyene. Natwebwe turetse abanyeshuri no kureka gusa abanyeshuri no turi muri domene yango y'abakiri bato umuntu ibibazo byo kuko mwisi ibibazo biteza kubaho nitubega babandi bigisho zitaritso babwira abantu ko umuntu yinjiye mu ishengero ibibazo byageze nene birahetse barabesha ibibazo bihera umuntu avuye mu isi ahubwo umuntu afite kwitegura neza guhangana n'ibibazo uburyo bwose byoza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega umuntu akiri mu isi ntaba ari mu ntambara. Rero turi mu ntambara mugabo ikibazo ni ingene izo ntambara umuntu azigera umwifata umuntu agira muri izo ntambara. Abantu
babiri bagiye mu ntambara zisa mu mwanya umwe, umwe afise mpemu uwundi atamugira, bazifatamo kumwe sabwe oya ntibikunda. hariho uruhara rwa mpemu. iyo umuntu amufise akazi ibibazo intambara ibiki mpemu yaracaza umuntu akaba mu bibazo nk'utabirimwo, mpemu yaragashishikara gukora muntu mu buryo bw'impemu umuntu haguma akura na bya bibazo bikamufasha gukura. mu gihe uwundi nawe ariko arafata ingingo zo kubivamo byose akava no kuvabagira avamo, ugasanga umuntu agiye mu ntambara zo mu ishengero zibaho zanigira bene data. murazi ko izo ntambara na Pawulo yaziciyemo. umuntu wo kubona satani akabona umurongozi wiwe agaca agwana n'umurongozi aho kugwana na satani, aho karacanganye cyangwa iyo baririmbana reba abana basha baransinziranye baramukije babasha ndamutsa mwese namwebwe mu ndamutse heza shimwe ntimuza kunsinzirana ndagerageza Imana yashobotse. Haleluya, abanezerewe dushimira Imana mu izina rya Yesu. Mpemu yera arakenewe, ni umwavoka. niyo umuntu nagiye mu bibazo aza nk'umuntu aduhoza mukonsolateri, umuntu yame ari mu magorwa akamubwira ati wewe uri umunyamagorwa. hari n'abantu satani yabatije ba magorwa, umuntu akaba ahantu satani yabatije ko ari magorwa, nawe nyine akagenda ati ndi magorwa, bigaca ari mukurikirana kamahoro kuko arakenye mwebwe. dusome 16:13 Yohana nyene. ariko uwo mwemu w'ukuri, mwema ameze gute? niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Haleluya, mwemu w'ukuri azobarongora. ni rirerire, ejo nzobisubiramwo, nzobandanya mu gatondo ndiko ndavuga ku iterambere ry'ubwenge. nyene abantu muri iyi minsi batagomba ko mpemu yera barongora, bagomba kurongorwa n'ico nise mu gifaransa logique. logique rero ni hatari. Mari ariko ndanezerewe ko ndabona ko muriko murabikurikirana bino bintu. ikindi kinezereye, abakozi b'Imana bahagurutse kugira ngo mpemu yera uruhara rwiwe ruhagume. Yesu yavuze ngo uwo mpemu niyaza, uwo mpemu w'ukuri, mpemu w'Imana aje mu muntu aca amuhingura. urabona iri jambo ry'Imana Bibiliya uku n'ukuri, na Yesu mu mazina yiwe yitwa inzira n'ukuri n'iki uku n'ukuri. mpemu rero ari mu muntu aho ubona izi ntambara abakozi b'Imana tugumamwo, nuko abantu batagira mpemu. umunsi abantu boronka mpemu bose nigikunda vrema, sinovuga ndabaremesheje bayuda ntibazobura mugabo bagabanuke, bakatugwirana baraduhana, bagabanuke kabisa, bagabanuke rwose. byaba byakunda twabaramena ku busa. none na Yesu Yuda yamugumanyemwo, ntabwo mugabo tugerageze. aha abo bantu bose barimo mpemu w'ukuri, nta bindi bibazo. umuntu yambara uku, umuntu yifata uku, umuntu ibyo ni ibibazo by'abantu batagira mpemu, kuko hari n'ibyo tutavuga mpera tuvugira. mwema akarara arigisha umuntu bwaca, umuntu bugaca yafashe inyungu, iki kintu aho nahereye ndagikora ndagihevye, mwemu yere yantahuje ko ari kiri. mugabo turasemerera ko twarabishyize no mu mategeko. ubu amagurupe biblike yose wacu arongorwa kumwe n'amategeko amwe. turabe tugerageze ibyagezwe, hari igihe bifashaga turabishiraho, naho hariho abaca bakoroka kubera ivyo byagezwe,
abagoroka ku byagezwe rero nabo rero uko bameze nguku ivyo byagezwe n'uwabishinze bari hafi aragerageza akavyubahiriza agiye kure gatonya bya bindi nyene yabutswa n'ivyacasu afata ibyagezwe bidufasha gushikira gukumenya ukuri Yesu agaca twakira nkemu yera akatubamwo sefini ibyagezwe biraheze ubonye mu makorale mu magroupe biblique abantu baguma barongorwa n'ibyagezwe ushira abajana aha dukeneye ko buzura nkemu nayo ubundi biraduhanga ntimugacegwe ejo yaracerewe na hirya y'ejo n'insiguro zumvikana urabona agasigura ibintu hari byo kuko ugomvye dusigura ntiwobibura gutyo tuguma muri uko kubera iki kubera mwemu w'ukuri ntaraza amaze kuza hari n'ibyo twe tutazobabwira mwemu azovuga canke mwemu yora yishuye akabicisha iwacu tuzobivuga rimwe muvyumve kabiri keshi muti nimusabare bakozi b'Imana turatahuye ivyo muvuze nivyo ngo banabwira ikintu kimwe twahanganye naco iwacu muri Ankadrema ariko n'ubu kitarahera gusa caragabanutse ikintu bita copinage abanyeshuri barimo ngaha agorora turabe nibaza ko ari mwebwe benshi gira ukuntu mutinye gukorora nta na kimwe je nibaza ko ari hafi mwese aha n'ubu rero twari dufise agapimisho tugapima aba bantu bariko barimba neza mwaririmbye neza turabakeje Yesu yakoze kubafasha mugabo ikibazo kirimwe copinage siyo teme bampaye ariko reka ndagacisha mu kwera copinage kiramara amavuta copinage basanga umuhungu n'umukobwa baricanye tukagerageza ibishoboka bikanga n'ubu usanga bari ari ngaha afise agakobwa bazererana sinzi ko kari ngaha nuko niwe agasize ejo turiko turavuga kuri revolution yanuze turiko turavuga kw'iterambere tugeze kw'iterambere ry'ubuhinga nzorereka naho bari musanzwe mubizi ingene ubu buhinga bwo bwaje kuvyunyura umuntu akaririmba tukabona nyene umengo mpemu yaje mugabo telefone yiwe yuzuye tutosoma abadayimoni bagaca bahagarara kuri iyo telefone mbega muzi igituma ubushobozi bwagabanutse n'abatwononeye batwinyegejemo bamwe jewe nise abasataniste inconscient batwinyegejemo ngo bavuge gatonya mumbabarire mwaduhaye umwanya kabisa ni sawa afise telefone na karorero ntanzi afise telefone irimo ibintu biva ikuzimu nzobivuge neza ejo two twavuga kw'iterambere ry'ubuhinga dufatira akarorero irimo ya mafilime y'ubuyobe ava ikuzimu ejo nzobereka ingene kubera iyi monde abantu bari connecte ni ikizi gifaransa gatonya bari connecte kuri monde diabolique RDI modernisme umuntu akaba connecte kuri monde diabolique nuko asanga afitani y'ubucuti ni kuzimu n'ubu tuba tubavuga abantu babona ko ntemo yera yaje byanezereye mugasanga ari umuntu ngaha n'ubu kuri telefone aha nyine ndiko ndavuga nawe ariko arakominikana n'ubundi ari hariya hanyuma ugaca usanga iyo kominikasiyo ariko aragirana nabo ni kuzimu iriko irajayo tuzobivuga n'ejo kuko abantu benshi bari kuzimu batavyo bazi rero mwe mugaca muririmbana utazi ko abadayimoni bamugize inzu kugira ngo ubushobozi buze buramanuka iki gitabo navuze ku bintu by'amasengesho basanga hariho umusenzi yinjiyemo ataza rero kugira ngo afashe abandi muga satani yaramwinjijeyo kugira ngo azatanga amaraporo ikuzimu ni ukuvuga presence yiwe ari ngaha ni ukuvuga abadayimoni bagaca batanga gukorera muri iki kibanza ni umuririmbyi ni umusenzi ni umukozi w'Imana nta mwanya muremure wo kubivuga ko kuko ndabifitiye ibyemezo biterwa n'iki biterwa n'iki kintu cyabuze twita mpemu kuko mpemu ahari ibintu byose birabitunganya kandi mpemu ahari ntituzokwinjira cyane mu bya mpemu ngo tujye mu ngabire namwe babishako ngaha mugabo ni birebire bitwobijamo n'imbeje abarwayi bandi barakira ni mpemu ingabire nyinshi maragira ubuntu n'Imana tukubona wakoze Imana twaravuganye ku ngabire gutyo kandi twe gasanga turagowe mu ishengero kubera mwarimu ntazi ingabire zikorera mu ishengero
zije kumutabara no kuzimya, aratewe, mwarimu aratewe na mpemu yera. Nazo zari zije kugira ngo tumufashe kurongora ishengero, narakomba yivune mpemu yera n'ibirebire batama ntawo bijako. Ugaca usanga rero ivy'Imana yagomba ikorere aho hantu, Imana ko mwarimu agizibiye none gwane ndamuretse. Haya nasanze Imana yubaha abakozi b'Imana. Hagaca hakagorwa ahari naho hakize. Ko mwarimu yabaye yaragomba gwari na mpemu yera anasa. Ni birebire rero byange nk'icyo twabivuga n'abakozi b'Imana. Ntaco ntangorane tuzobasengera. Mbega muhora mudusengera? Muhora mudusengera? Umunyeshengero yibagira gusengera abakozi b'Imana bamurongoye, je nibaza ko atazi ni icyatumye bamwishengero. Namubwiranije n'umuntu aba yicaye ku giti agaca gihimbura akiriko. Ishami nyene yicaye akaba ari gahimbura. Abantu badasengera abakozi b'Imana batumvise, yicaye ku ishami. Iryo shami nyene yicaye ko acagirana. Ko twe tubaye connect. Hallelujah. Mwarimu arabonye urusengero abaye connect n'ijuru. Afite imigenderanire n'ijuru. Ni ngombwa byase bikunze n'abarongoye bagiranye imigenderanire n'iki? Ibyo rero kugira ngo bishoboke muteza kudusengera. Ni birebire ibyo ntaho byinjiramo, reka twishishikarire ikigwa cacu. Abanyefeso 1:13. Abanyefeso 1:13. Ndasoma mu izina rya Yesu havuga ngo muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera niho mwashiriwe kw'ikimenyetso nico mpemu yera yasezeranywe. Niho mwashiriwe kw'iki? Ikimenyetso. Ikimenyetso usomye mu Bibiliya zindi bacise ikidodo. Iki kashe ikidodo. Ahari naho baca bavuga impeta. Hari ibintu bahora bagira sinzi ko iwanyu biriho. Abantu bagomba gucagurana ngo ibintu babitware neza bagaca bagenda kwa mwarimu. Bagaca bagenda kwa mwarimu umuhungu n'umukobwa bati twebwe tugomba kuzobana n'uyu muntu. None twagomba mubimenye muzotugira inama tubane mubizi. Bagaca bambikana rero impeta, hariho urutoki baca bayambikana. Bisigura ngo kuri iyo mpeta rero ayimuhaye babikanye impeta barasinye bati naho hazoza uwundi azoca abona ko ariko impeta mumurikirane. Ndabona abanyeshuri no kwaruka nuko murabikurikirana ibi bintu ahantu harakomeye. Nukuvuga icyo bifasha abamubonye bose bagira ati nitwigo tubatumwanya urya muntu arafise uwo bagizere. Ico icya kabiri nawe nyene ubwiwe aramenya ati ntuze mu mutima kuko nzana bose uwo tuzokubakana, ndindiriye gusa igihe ngo murabizi ukuri unda abantu bihanye neza kugeza aho barose mwemu. Ibi biriko birarondera isi wewe neco bimurabako kuko bimubonamwo ko yagiraniye amasezerano n'urundi muntu. Kuko rose mwemu bisigurwa ngo arakomeye ngo tuba mutahana ibinyene gusa. Bisigurwa ngo kuva uyu munsi mfitanye amasezerano na Yesu Kristo. Ibintu byose murabona ko hari byinshi uyu munsi bije bikaku
kuraba bigira biti urya ntibikunda afitanye amasezerano n'uwundi kandi nawe wenyine uvuga uti jewe mpfuye umunsi mpfeco inzamba ivuga uwo nyambitse impeta aca ntwara ntabifite gukekeranya mugabo uyu munsi abakristo benshi dufise kubera ubwo bukene ndiko ndavuga usanga ari ibintu byinshi yatambikijemo reka nitize iryo jambo we ntazi ko hari n'ubundi bagiranye isezerano ivyo bigaca bituma n'ibindi byinshi cyane n'uburonde kandi akavyemerera amaze kuvyemerera rero bimwigiza kure yajuru tuzobamwo abamwisherera atavyizigiro afise kandi ikije cose kiramuhitana mu yandi majambo nabivuze majambo yumvikana abayeho ibyo kuja mw'ijuru muri we bitarimwo naho asenga naho aririmba naho avuga ubutumwa ibyo kuja mw'ijuru muri we bifise pourcentage no cane biroroshe rero uwo muntu ko satani amuhinduka icyo agomba muri iyi myaka rero twinjiyemo uwo muntu sinzi ko azohagarara kabisa reka kuko ni twinjiye mu minsi mibi cyane 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 ejo tuzovuga neza tuko turavugana ingene satani ariko arakora muri iyi minsi tuzovuga mu mwanya mutoya aho rero aya majambo yose turababwira kugira ngo umuntu wese aguma ariko ariyumvira mbega nararose mwemu nkaba namurose reka ndagowe aho uza guhereza iki cigwa utaroba mwemu utarumva ko ugowe nzoba nataye umwanya kuri wewe kuko mu ntumbero y'iwanje mu mutima uko navyumva nuko iki cigwa aza kukimara wowe utaroba mwemu wamaze kubona ko mu bagomba wa mbere urimo wowe nawe wari umaze kumuronga mugabo kaba atamuretse ngo yidegemvye ngo ibyo tuba turavugana ngo bikuremo uvuze erega nahomvye hariho ivyo nari mfise kandi z'igiciro ubu rero ngomba ngerageze mfate ingingo niyo tuzoba turayishije mu butumwa none nkiri ngaho nyene urabona nababwiye ko ndamwigisha ariko ntimubeshe bene data turabona turi imbere y'Imana nkiri ngaha kuko ndacafise umwanya wo kuvuga abantu bumva ko hari ikintu kiriko kirinjira turabe uja murongo wa 14 twari kuwusoma nawo nyene reka tuwushishikare naciye mbandanya kuvuga ntawe uvuze ko na cane cane mbere niwe nari guhagarara ko twumvise ikimenyetso niwe ngwati ya bimwe nagereranya n'intuzeye n'ikidoni n'uruheta tugwita uruheta hanyuma niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa kugira ngo ab'Imana yaronse ibacungure ngo ubwiza bwayo bushimwe. Reka dusome Abanyefeso tunyarutse. Abanyefeso igice ca kabiri nahanyene ku murongo wa 22. Muri we namwe murubakwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ikora iki? Kuba ingoro Imana ikora iki? Muraja kuyisomeraho hose ndahasoma kwaca gusigura ivyo nyene. Icete ca mbere c'Abakorinto 3 uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Mu buri cyane gatoya. Nukuvuga iki? Uyu murongo wa 22 muri we namwe murubakwa murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro
bimbamwo. Igihe Yesu yariko asezera abigishwa biwe yababwiye ngo ico ngicyo kiba nuko ngenda kuko nzoca nza kuri mwebwe. Umuntu iyo mpemu yera mujemwo, ni ukuvuga Imana na Yesu mu buryo bwa mpemu yera biba bije muri uwo muntu. Mungurikirane. Imana na Yesu mu buryo bwa mpemu yera biba bije muri uwo muntu. Mu yandi majambo, ubwami bw'Imana buba buje muri we. Muranyumva? Yesu yavuze ngo ico nicyo kibamana nuko je ngira nde. Yesu yagirira ikimazi abariko aravuga nk'ubutumwa gusa, n'abagwayi akiza abo nyene gusa. Abandi barumva bati yari ibitangaza ariko yakora, hari n'ahandi bavuze bati none ivyo bitangaza twumva ukorera ahandi, aho iwacu niho bikoreraho ngo nta gitangaza na kimwe yahakoreye. Ni ukuvuga Yesu mu gihe ciwe yabonye n'abari abo muri Israeli gusa, muri Palestine. Mu Burundi ntiyigeze ashikayo, sinzi ko no Burundi bwari bwanabayeho, n'ibindi bihugu navyo yigeze ashikaho. Mugabo mpemaje Yesu abera ahantu hose rimwe mu mwanya nimwanyishuye, kandi je ndabona ko muko murankurikirana naho mutanyishuye. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Abera ahantu hose rimwe mu mwanya umwe. Ariko biryoshe bajya kubahwa n'ukuri kuba ndi ngaha Imana na Yesu na mpemu yera biri muri jewe. Haleluya, biraryoshe bene. Aje nagomba mwumva umunyenga nuko. Haleluya, amen. Umuntu akabaza ati jewe Imana Yesu na mpemu yera bambamwo. Urabona ko bakunda gutinya, ntabwo uri bwoba kwera. Reka Imana Yesu mpemu yera bimbamwo, c'est fini. Ubwami bw'Imana mu yandi majambo buri muri jewe. Teto, haleluya. Uwo muntu yamana ivyizigiro bazoba no mwijuru. Yamana ivyizigiro bazoba no mwijuru. Nabonye umwe wa mama bakenya bari mu ngaha, ariko n'abatara ba mama barabizi. Mbega kugira ngo umuntu yitigire ko azovyara mu mezi 5 nuko abafise iki? Nuko abafise iki? Ariko ico kibazo nibaza ko ari ikibazo coroshe. Njyabo bajije nabi. Reka numve ubundi buryo no kibazo kugira ngo mutumve neza. Ubu hariho ubuhinga iyo abadamu bibungenze bagenda bakabagirira ibipimo. Bavyita ecographe. Bagaca bamubwira bati umwana ameze neza, kandi kuvyo tubona icuma kitwereka mu mezi 4 cyangwa 5 bakavuga mu mezi 5 uzokwibaruka. Hakaba ubundi yibereye ngaho w'umudame nyene atagira inda, siko? Ariko ubu ufise amezi 5 asigaje amezi 5 cyangwa 3, yani reka mvuga 2 niyo make. Uyu nagira inda kandi afise umugabo inda hakuna. Uyu nawe afise inda. Muri abo babiri mbega ufise ivyizigiro ko mu minsi mikenya azovyara azokwibaruka ninde? Sabwe avyizejwe n'iki? Nuko avyumva muri we ko inda igizeme, kandi n'abaganga baramwemeje batinda niwe abo tubona ari wowe wihangane urindire kumwe witwara ukunuku gusaba isigaye angora. None abantu bazoreka guta ivyizigiro gute? Bagaca biruka ikice cyose kibatwara batagira mwene. Ubwa mbere mpema ari muri jewe Imana Yesu mpemye. Meni umwami wari wose nimba mpfa nimbinza bivuga. Kizima numva ko bimeze neza. Kizima numva ko bimeze neza.
umwanya uwo ari wo wose ndaja mu ijuru. Rimwe mbere mbanze ndahasoma mu Baroma, niho nza kugasigura neza. Abaroma 8:16. Abaroma 16 tunyarutse. 8:16 bavuga ngo mwe mubwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu ari icabona yuko turi abana biki. Umuntu agizwe n'ibintu bitatu: impwemu, ubugingo n'umubiri. Iki gihimba cyitwa impwemu, urabona igihe Imana yarema tugira mu itanguriro, yaravurunze utwondo umuntu acabaho, ikintu kimeze nk'umuntu, kino kibiribiri umubiri, hanyuma Imana ikimuhumekera mu mazuru, niko Bibiliya ivuga. Impwemu ngo umuntu acabaho ufise iki? Ubugingo. Kandi iyo mpwemu nyene nizo kwamiraho imyaka yose. Yaba umunyabyaha burya azokwamaho imyaka yose, mugabo mu muriro, niko Bibiliya ivuga. Yaba umugororotsi azokwamaho imyaka yose, mugabo agize ahiriwe, kuko uyu mubiri wowe ucugeye ibyaho bizoba bihetse. Iyi mpwemu rero, iyo umuntu akijijwe neza arose mpwemu yera, uwo mpwemu acaguma abwirikanya n'impwemu yawe, ya mpwemu. Mu yandi majambo, agumana imigenderanire n'ijuru, kandi ashingirwa intahe yemezwa ngo umwanya uwo ari wo wose n'abifuza n'abizabivuga ni direct ko twabonye ngo mpwemu ubwiwe abwirikanya n'impwemu zacu ari icabona ko turabana b'Imana. No, apana kugenda umuntu arivuga mw'ibarabara genda umukizwa. Hari n'abahindura n'ingendo, ugasanga mu kugendagenda yahengetse akazosi adukanye atwemeze ko wewe ari umukizwa, agahindurana n'ingendo n'imvugo, agahindura n'imvugo. Hari n'abacahindura imvugo, ugasanga mu kuvuga nyine arakwega ururimi nk'umuntu ubwami bw'Imana bumuremereye nyene adukange, siko ibyo babyita iterabwoba. Bene abo bantu mbere niyakavuga gerageza kutwumvisha kugira ngo tuze kuba bamuvuga ko tumenye ko bamureshera. No, suko ni ukuvuga abantu ikibemeza ko ari abana b'Imana ni mpwemu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mpwemu ego kweli yumva muri we mpwemu. Hari n'igihe uri no mw'ibarabara uza wumva hari ibintu wayipfutse ugasiga uraba wakumvise. Ibyo biramaze kubashikira. Haleluya. Koronka mpwemu frere, ndabifuje mpwemu yera mu izina rya Yesu. Ndabifuje mwese mpwemu yera mu izina rya Yesu. Haleluya. Tumucisha hariho abakitwa bihisha, akaba umukozi wa leta ngaha barimwo. Ejo mwene ko ndavugana n'abakozi ba leta ahandi hantu, ugasanga ntagomba kumenyekana cyane. Mugato hata yandi madini usanga hari n'impuzu wambara ziremeza ico bari, ntatinye kabisa. Akumva ati jana gahuzu ntegeza baguma nakambaye bose bamenye uwo ndiwe. Mugabo mukizwa gatinya bati mbega none wewe kutanywa inzoga n'ibiki, mbega bati barayikubujije n'ibyo ngira ngo ibiki, agatinya gushinga intare. Urumva kaje namutahura abasha reka ntagira mpembe n'ivyari mu hagati aranabikengera. Waruzi umuntu wa mbere ahiriwe abaho kwisi n'umuntu afise mpembe. Ubundi muntu yabwiye uwundi muntu ngo urakenye, akavuga ati urakenye wowe utagira mpembe. Umukene wa mbere kwisi ni umuntu ari mw'ishengero atagira mwabivuze bukene mugabo murabivuze nakindi
murabisubiramwo nta na kimwe kabisa. Umukene wa mbere ariho umviriza kandi aramuranyumviriza. Umukene wa mbere ariho ku isi ni umuntu ari mu ishengero mugabo atagira mpe. Wowe ukene mpe muratubabarira twifuza ko uzava muri iki gikorane wamurose utamurose naho icyo kumurongera. Ubu mukene ndabisubiyemo muti yajya kudutukura nk'abatukanamo. Uri mukene niba utagira mwero mugabo ntacyo naguhumurije biracyashoboka. Nayo umukozi w'Imana we wambabarira nta nico n'umuvugako arambabarira n'ukuri. Nako ndigisha mu ishuri ya Bibiliya bya mpemu narakunze umukozi w'Imana yasanze mu biro ati pase jewe singira mpemu. Uwo muntu naramukunze umuntu yemera icyara bato ayo kwa muntu aguma yigira igihangari mutemura aho umuntu ariko arigisha ibyo atazi bamubajije ibibazo ntabwo ngo ndindira ngo nejo iki wera ko akuba tuhishure ari byo biri mu ngabo ngo bantu urindire ngo utumubandanye urabona nawe ayigisha ibyo atazi ubwo ntacyo atopamo. Hadi umuntu yemera icyayi aratopfayo murabona witatira mu biki utagira ngo nawe ufise kandi aho uraramo ntugerwa bitwemeza ku ngufu ko mu ndaho kandi mwankunze ndabaramukije mu izina rya Yesu. Sawa, sawa, nabakunze kabisa.